nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Azwa mukama. Mu minsi mikuru y'umukwanguro, Yezu yahora agendagenda mu gisengero, abayahudi basubira gutora amabuye ngo bayamwicishe. Yezu ababwira ati, narakoze mu maso yanyu ibikorwa vyiza ntumwe na data. Muri ivyo ico munterera amabuye ni ikihe? Abayahudi bamwishura bati, igikorwa ciza sico kidutuma tugutera amabuye, ariko nuko tutsi Imana. Uri umuntu gusa, none wigize Imana. Yezu arasubira ati, mbega mu itegeko ryanyu ntihanditswe ngo navuze nti muri Imana? Nijya bitegeko ryita Imana ababwirwa ijambo ry'Imana, ivyanditswe vyeranda ntibizoshobora guhinyuka. Muri bwagirize mute ugutuka Imana uwo data yatagatifuje akamurungika ku isi? Kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Usangwa ntakora ibikorwa vya data, reke kunyemera. Ni nabandi abikoraho, naho mutoba mushaka kunyemera, nimwemera ivyo bikorwa, mushobore kumenya no gutegera ko data ari muri jewe, nanje nkaba muri data. Ngo bavyumve, basubira kugeza kumufata, ariko abaca mu minwe. Arahava asubira hakurya ya Yorodani, aho Yohani yari yabanje kubatiriza, abariho aguma. Benshi baraza kumuraba bavuga bati, Yohani nta kimenyetso yakoze, ariko ivyo Yohani yamuvuze ko vyose vyari ivy'ukuri. Benshi rero baramwemera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Mu gisomwa ca mbere, ijambo ry'Imana rasubiye kuza iwacu riciye nyene mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya, tumwumva ari mu gisabisho. Mu minsi yeze twaramwumvise n'ubundi asenga agira ati, mukama, ndakuzaniye dosiye y'ubuzima bwanje, niwe nje kwitura. Ndiko ndagomba kwicwa n'aba bantu, mbere nigeze kuza imbere yawe nkabavugira neza, nkabakura kwishavu ryawe. N'uyu munsi turumvise aza kuganyira umukama, agaheza akabwira Imana ingene yumva remerewe. Biva kubera ko ijambo yari yarashikirije batigeze bashaka kuryakira, hanyuma bakagomba kumukuraho kugira ngo arandukane n'ijambo ariko arabashikiriza. Ariko Yeremiya araduha akarorero keza k'umuntu azi kwitura Imana. Iki gihe cy'ikarema, ijambo ry'Imana riramutwereka nk'imburi y'ingene Yezu azobabara. Yeremiya kubera kuvyumvishwa n'Imana, akavyumva kare, akabiburira abantu bo mu gihe ciwe, ariko bobo ntibashake kumva icyo ababurira, bakamuhama, ariko nawe akagenda gutabaza Imana. N'imburi ya Yezu Kristu, kuko tugira tuti ico gihe nk'umuntu yaje imbere ya Yezu Kristu. Ariko twebwe natwe ugasanga turaca mu bihe bene ivyo, tutakira imburi y'ivyashikiye Yezu Kristu, ariko nogira ntituri abo Yezu Kristu abandanya aranguramwo igikorwa ciwe. Muri buka Paulo yandikira abanyakorosi mu vy'ababaramwe akagira ati, ndiko ndasozera ngo ivyasigaye ku kubabara kwa Yezu. Yeremiya harababara kuko yanka guhemuka. Paulo yarababara kuko yanka guhemukira Imana n'inkuru nziza yamurokoye. Mbega natwe ko bidushikira ugasanga mu buzima turababara, tubabazwa n'iki? Biba bivuye kuki? Nijyo mbere turashaka no kubabara kubera
n'ingaruka mbi z'ibyo tuba twakoze, ibyo tuba twavuze, ngene tuba twigenjeje. Ariko impera n'imperuka ubwo byose bitugarukana imbere y'Imana. Yeremiya akagaruka imbere y'Imana akabwira Imana ati ndumva ko naniwe, kuko hirya no hino mwumvise yuko ageregeye akavuga ati ngo mbere ngo n'abakunzi banje, ngo n'abakunzi, ngo abitwa bagenzi banje bose banyipfuriza urupfu, bakibwira bati hari n'ahazohava hendwa. Hari abantu mu buzima ushobora gusanga umenga turahimbagwa no kubona uwundi aguye mu kintu amerewe nabi, umenga ubuzima bwose buramucira ntibumuhanigwera, ukamenga turaryohewe, kandi ugasanga n'umugenzi wacu. Ugasanga mbere umuntu akwimba mu mizi atagushakira n'impore, arakwiyorobeka ko muntu w'indyarya akakwereka yuko uri umugenzi, mugabo umenga iyo yumvise ko uburaniwe akumva umenga araryohewe. Mbere kumurusha no gusanga n'uryohora ugenda guhanuza, urabe nawe uti mbega mbere abandi umugenzi gute. Cane cane witondere umugenzi ubona ariko araca mu bihe bigoye, aho niho ubonera umugenzi. Yeremiya arazi yuko umugenzi we wa mbere ni Imana, abanza kuja kwitura Imana. Hari abantu bose iyo gakomye uzubona baza biruka patiri nubwo wabanje guca kwa Yezu, ni je sindakwakira, genda kwa Yezu. Kibaza ngo nukumushibura naho no kubanza kumwumvisha ati je urashobora kumbura ko no gutanga no gupfa. Ubwo uribuka uwa mbere utegerezwa kuja kwitura, kuko ni wamenya amabanga y'ibiba ibinyegeje mu mitima y'abantu, ibinyegeje mu mitima y'abantu. Niwe Musa ashobora kuguha indemesho ikumvisha yuko ivyo uri kuracamwo vyose naho nakadahari, naho mbere n'umugenzi yakwihindukije ko akagomba kukurya kwishije ko nkinda, kandi ukabimenya hariho umwe atigera hemuka. Mbere n'ugiye kwirukira nawe nyene afise ibimuremereye, banza uje imbere y'Umukama mubwire uti mbere nuriyangiye kuraba, banza umundabire wowe nyene, umushiriremo ijambo wumva nkeneye. Kumenya kwitura Imana igihe byose binaniranye. Ntiwihutire kubanza kurondera umuntu wo mu mugambwe muzinanye. Nimba ari byo ukeneye muri radio, ntiwiruka ubwa mbere ngo ugiye kwa patiri ngo niyo bica bikunda, bishobora kwanka. Ngo nuko mfise umuntu hariya mu biro binaka, bishobora kwanka nawe nyene bikamunanira. Ubwa mbere Umukama hagize igikoma cyose twibuke yuko n'umukunzi atatuvirira. Naho mumaze imisi mwumva na Yezu ibintu bitera bigora, arumva ugwanko, arumva burya Yezu yapfuye atarapfa. Yabanje gupfira hejuru, imwe twese dupfira hejuru, ukumva ukikujwe n'ugwanko, ukumva ukikujwe n'ugwanko n'abantu n'ivyo uvuze baguma babikuramwo ibindi bintu bitari vyo, bakabikuramwo insiguro zitari zo. Ariko icyo nagomba ko tugaruka ko kitoducika nuko ukuntu bamuhora ko ngo yiyise umwana w'Imana. Yize akabereka ati erega mbere je naho no kwita umwana w'Imana nivyo, kandi ndi umwana w'Imana abarengeye na kure, ndi kinege c'Imana, ariko namwe byo muri abana b'Imana. Muga mu kwita gutyo bo barumva neza kandi byari byo ko yinganishije n'Imana, yishize ku rugero rw'Imana. Hanyuma bakagira bati ivyo ntibibaho, aratutse Imana, nuwo gukuraho. Mugabo ngo basanze bihenze. Munyuma maze kuzuka mu bapfuye, abatari bake barihanye basanga barihenze. Nico gituma hari inyigisho twokuramo. Ni inyigisho turaba cyane muri iki gihe. Ushobora gusanga abantu bose benshi bashobora kuza batubwira bati narungitswe n'Imana, niyo yantumye, yakuntumye kwibi, nakubonye kwibi, ibi n'ibi n'ibi. Mbere nk'umuntu agacanganye akagira ati mbega ivyo abantu bose baza baravuga ibiri by'ukuri n'ibitari by'ukuri nibiye.
kuko aba bashobora kuba barihenze kuri Yezu bakumva bati ntibishoboka ariko aratuka Imana, igihe cyabo niho cyageza, nticyashobora kumva yuko Imana ishobora kwigira umuntu. Ariko twebwe tuhakura inyigisho mu nyuma zabo, ntihagire umuntu naho yoba ariko araropoka yihenda canke wenyine ahenda abantu, igihano ciwe si uguca tumwica ngo tumwishe ku izina ry'Umukama. Uyu munsi tukabona hariho n'amadini amwe ashobora kurungika abayo ngo bagende kwicana ku izina ry'Umukama. Kira noneho na bamwe muri ekleziya mu ntango nakose atari mu ntango, mu bihe bimwe intambara nyinshi ekleziya yagiye iracamwo, harabagiye barihenda ibi bita ngo la guerre sainte. La guerre sainte si yo kwicana. La guerre sainte niyo dukora dupfukamye, tukemera kurinda ibibabaza hakubabaza abandi, tukemera gutukwa hagutuka abandi, tukanashobora no gucigwa kw'amate hakuyacira ku bandi, tukarinda ukurenganywa hakurenganya abandi, ikibi ukakimara amaza gutyo. Kakimara ugasaba Umukama inguvu zo kurinda ikibi kikamaramara cyagomba kukugira ikiraro cyacu. Iyo niyo ntambara nyeranda, si yo kuvuga uti naka kubera yuko adasenga nkanje mbere y'isi Imana muca umutwe. Migurumiko ntiyari kuba kiriho. Oya, mureka igihe ciwe cyose Imana yo ifise ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bw'umuntu, izomenya ingene hageze imwiyakurira. Ntukigere rero ufata ngo tugere Kristo niho nagomba gusozera, kuko biracugasanga nk'ubu muri mu nzu imwe, umupapa n'umumama bafise abana nka 6, 2 bari mu idini iyi, abandi bari mu yindi dini, hari abandi n'abakatolika. Ugasanga mwirirwa muratukana, ugasanga murimana n'ivyo bamwe n'abandi mutegeza kugiranira nk'abantu mu burenganzira bwa bamwe n'abandi, kubera yuko mudasenga kumwe. Ukaba wumvise ijambo ry'Imana, ntukigere hari uwo wogirira nabi ngo ni kwizina ry'Umukama, kuko babishe Yezu bamwishe bumva ko bariko babigira kwizina ry'Umukama. Twebwe ntitwosubira kugwa muri ico kintu, naho mbere umuntu yoba ariko akoreshwa n'ishetani. Ishetani ntibayica mu guca umutwe umuntu, uyica mu kuyankira kwikugira igikoresho cyayo. Ibyo bintu turavyumva, ntuzureke kwakira uwundi neza ngo umugirire neza ngo nuko urawumva yishongora, kumbura akanatukagura n'ivyo muri katolika, ukamubwira uti sifatwa muri iyo mitego y'indyane z'amadini, ndakugira neza kuko umugira neza muri vyose ari muri jewe. Ni nahate bakabona ati wa muntu arimwe ikindi kintu kidasanzwe, arimwe ubundi bubasha bumutuma ashobora gusomborotswa mu nabi ariko akayirengera, akaguma ari umuntu w'ineza. Icyo kintu kirahambaye kuko uyu munsi bireze. Ubundi sinzi aho naciye umuryango tuko turaganira, haraza umupapa akaze, papa wakaza agira ati jewe ntibishoboka, abana banje bategezwa gusenga aho senga. Uyu aramubwira ati nivyo, ti none vyo babimaze iki ko abana bawe bosenga aho usenga, ari kubona atavyamwa vy'ukuri vyo kuba muri Yezu Kristo bihari, atabihari. Sinkangwa nuko kumbure wagiye gusenga hariya canke hariya, ndaba ivyamwa wama mu buzima bwawe. Nimba wari umuntu w'imboregwa, ejo ukaba umuntu azi gupanga neza ubuzima bwiwe, atakira imboregwa. Nimba wari umuntu warumogi, nimba wari umuntu atukana isimba rubebe, umuntu katamanikigwa, ejo ukabona umuntu ari umuntu yegeranije, arimwo ubuntu, arimwo indinganizo nziza y'ubuzima, ahumeka neza urukundo mu bandi. None yindi Mana niyihe?
iyindi mana, mugasanga imitsi yaranze, muri ko muratukana ku izina rya Yesu, muri ko muraryana ngo ku izina rya Yesu. Ibyo bintu tuvyitondere. Mwumvise Yesu agira ngo nivyo ko mushaka kuntera amabuye, ati ibikorwa mu nterera amabuye ni ibihe? nabo nyene bakahinduka agira ati ndugutera amabuye ikorwa ciza, mugabo uko kuntu teorikema wiyita umwana w'Imana winganisha n'Imana. None ndabivuze gutyo hama mukabona ibikorwa bijanye navyo, nubona ko mba ndiko mvuga ivy'ukuri. Ikizokwerekana ukuri kw'iki turimo si ivyo tuvuze ubwa mbere, ahubwo n'ingiro n'ingendo vy'ubuzima bwacu. Ni wama ivyamwa vyiza, nawe no muri wewe nta mbuto y'inabi irimo, n'ukuri mwe imbuto nziza. Umukama adukomeze kugira ngo natwe twitwararike ubwa mbere kutumva umenga twegukiye Yezu, twegukiye idini katolika canke idini y'inaka kubera ibishobisho, ibintu vy'ibisantima, ariko kuko au niveau existentiel, mu kubaho vy'ukuri hari ikintu turiko turasokorokamwo c'igikorwa ciza cerekana ko turabana b'Imana. Amen.